si bwa bwana abongereza se bashasha ukundi ni bashasha mu byo ariko batwereka abongereza buzuye mwuka wera abongereza batsinda Serbia nimugoroba 2-0 Bukayo ku mutama 28 ndetse na Eberechi Eze ku ipasi ya Foden abongereza n'abanyavuga ati Bukayo Saka est un joueur qui ne déçoit jamais kuri possession 70% bateye abasore ba Serbia na Terimbi 2-0 ari nako Thomas Tuchel ari kumwe n'abasore b'abongereza inane zigera kuri 3 buzuza match indwi kundwi batsinda yewe atana gitsino kiroye mu izamu kwa Jordan Pickford abongereza ni bashasha mfatira rero baratyaye nimbuga iteye bugiye birabongereza mfatira rero urugero rw'iyi pool ababongereza barimo n'urugero nk'aba Portugal barimo dufate Serbia tuyihe urugero rwa Hungria sivyo hanze uno munsi probablement aje wizi match Hungria bakina Serbia je no kwemeza ko Serbia ari nziza kuko Hungria bigendera kuri exploit uno mugabo azwi izira rya Vargas ndetse na Dominic Szoboszlai mu gihe Serbia ba Sergej Milinkovic-Savic ukoshyako ba Mitrovic n'abandi bagiye batandukanye urabona ngo ni equipe nziza banemanja gudeje hagati mu kibuga dufate iri equipe yitwa Ireland tuyishiye ku rugero rwa Albania no munsi afite amanota 18 mu nkino ndwi mw'iryo tsinda dufate Letoni canke Andorre tuyishiye ku rugero rwa Armenia iri tsinda ni comparable n'iryo Portugal irimo mugabo abongereza uno munsi ni sans faute quand même Thomas Tuchel a changé quelque chose muri equipe y'abongereza abongereza bariko barava mu mazina baje mu kintu citwa ngo urakina kubera ko tactique mumenyereza ari cyari karategura kandi kubera ko uri capable ukina gute kugitanga mbere yo kurukino ruba muribuka ko ku munsi wa gatatu bagarutse kuri ya Thomas Tuchel avuga ati ndabona gukinisha Phil Foden Jude Bellingham ndetse n'uwitwa Weekend biriko biragorana bisa nkaho bitazokunda twagarutse ku munsi weje tuvuga cyane ku kijanye na eske ninda agomba kwicara bizogenda gute bigaragara ko Phil Foden na Jude Bellingham bari batanguye gatyo kasubira abandi ariko binjiye mu kibuga Weekend nabagisozemo ariko namuzi ndiko narabona shima igitsindo cha Iberecheze karakazi gakomeye ka Jude Bellingham na Foden Jude Bellingham arafise baro ahindukiranye arondeye witwa Phil Foden adugana umupira terekera baro witwa Iberecheze ku kuguru aprasa baro muri deuxième poteau rero bano bongereza sinza ko ndabishira tusi emblema kukuba uno munsi bafise amata 21 kuri 21 bataranankesa igitsindo na kimwe ariko ndagaruka kuri message umugabo yitwa Thomas Tuchel yoba yarahawe canke we yahaye abongereza kuva habwa ino equipe kuko wibuke yahawe umwaka n'inusu muri contrat yiwe sivyo mezi 18 Thomas Tuchel bamuhaye contrat je no kwitwa nka contrat dese mezi 18 nukuvuga ngo iyi contrat yahawe witwa Thomas Tuchel objective principal ni igikombe cy'isi icari karizeza abongereza nuko uno munsi ugeza muri kano kanya parcours yiwe deja muri qualification cyangwa se mu nkino z'amajonjo nako mu nkino zo kurondera itike ziratsanga icizere kuko uno munsi uri Espagne watsinze abongereza kuri finale ya Euro uno munsi nusubira gura n'abongereza uzohura n'abongereza batandukanye nabajya bahuye nabo cagiye kuko uno munsi bari fort tactiquement ariko kandi bari fort individuellement bari fort kumumenyereza bari fort bari motivé kumva ngo cette fois-ci c'est pas le moment de perdre n'importe comment nk'abongereza nemeza ko no mu bijanye na qualité ya selection yabo ari ikintu cyahindutse ntuza kwera ko witwa Rashford ahubwo uza kwera yuko Rashford ariko aratanga vyiza ariko kandi no munsi novuga ngo abongereza Gareth Southgate kuva aza muri no equipe akandi nayisokamo nivyo bari muri generation nabo nyene novuga ngo y'inzahabu nziza ariko no munsi nokwemeza ko Imana ikomeje gucana mu gihugu cy'Ubwongereza kuko urugera abakinyi canke se equipe zariko ziraduza ko Imana mu gihugu cy'Ubwongereza kuri Gareth Southgate uno munsi rukomeza kwiyongera ivyo kuri Gareth Southgate twabonye basaka baduga twabonye ba Phil Foden aba Rashford nivyo baraduza ariko uno munsi ufata urugero ba Rashford uno munsi bamaze kwa Mathieu ariko ariyongeramo abana baza Aston Villa ariko ngo abana baza Nottingham Forest ariko ariyongeramo abana baza Manchester City raba urugero rwa Nikorire uno munsi za precipitation umugabo yitwa Gareth Southgate yarimo zo kumva ngo ngomba gutwara Kyle Walker nkamutwarana na baskwizina rya Trippier nkongera muri C James kwera ko C James ariko araduga ariko
ese uno munsi niki kiri butuma umugabo yitwa uno munsi atwara Reece James Thomas Tuchel apfa gutwara hagati ya Kyle Walker na Trippier ninda zose yakuyumva uno munsi atwara Reece James akompanya k'umwana wo kwa Newcastle nka Tino Livramento uno munsi azana Lewis Miles keri kuri gatatu amwakompanya k'umwana yitwa Nico Oreri uno munsi wanashaka experience hariho probability yuko Luke Shaw no munsi mwiza uzomwikora ko hariho probability yuko ku numero 2 nawe nyene no washaka experience Luke Shaw mwiza nako Kyle Walker no munsi kwa ball yarakavyitwaramo neza ariko ya risk yo kuvuga ngo jewe arafise umwanya wo kurivariza na Reece James niya namutwara aramutwara avuze ngo ngiye kuryosha vestiaire yanje cyangwa umwanya experience zokererwa zomwikora ko ariko kumva ko abongereza twabona muri monde yari batwaye Trippier na Kyle Walker icari mwe abongereza ni iki kintu ndiko ndavuga abongereza inyungu nyamukuru baronse n'umugabo yitwa Thomas Tuchel ndamuzi urugendo rwe ruratanga icizere nk'umumenyereza mwiza w'umwubatsi ashobora kubaka ariko ndanamuzi nk'umumenyereza ashobora kuvyaza umusaruro ivyahawe vyubatse yarubatse Paris Saint-Germain nziza yatanguye guhereza icizere abantu niyo mugabo yitwa Thomas Tuchel 2020 bagera ku mukino wa nyuma Champions League bakaza no gutsindwa na Bayern Dominique ataruko yabasumbije umupira ariko experience mu mugabo yitwa Emmanuel Noah David Araba ndetse n'abana bana nka Joshua Kimmich n'abandi bagiye batandukanye bikabananiza mugabo uravye performance ari vise umugabo yitwa Neymar performance ari vise umugabo yitwa Angel Di Maria Mbappe hagati mu kibuga karaba Leandro Paredes na Vitinha na Verratti yari equipe nziza kandi yari yubatswe none mugabo bari bateguwe na Tuchel uno munsi yavuye kwa Paris Saint-Germain akaza muri equipe ya Chelsea de Blues agasanga equipe yaje kunanira Lampard mu mezi 6 akabitwaranye Champions League uno munsi rero ikintu kiriko kiramicizere gikomeye cyane kubongereza yinjiye muri equipe isanga yuzuye y'umugabo yitwa Gary Southgate yabayemwo imyaka n'imyaniko nko baravuga bagize generation ano mugabo bitakunze kuko no muziri mahara matara yabaye perdi ku rwego rw'isi nubwo abanyabrazil barimo abongereza bafati ya mbere erega nta influence uno musari karagira ngo uri Foden ngo ukinira City cyangwa uri Jude bon probablement menga biri mu bizomuseka kuko abongereza sinibaza kari equipe nayo itazoja mu gikombe cy'isi ivuga ngo dutwaye Jude nk'umustar cyangwa dutwaye Saka cyangwa dutwaye Harry Kane wanashima afisa abakinyi benshi bari kuri niveau yo kwitwa abastar ariko uno munsi afisa abakinyi bamwemerera kwempoza tactique yari yose ya fonction adversaire bahuye kuko afata nk'iyi equipe yari yatanguye equipe yatanguje Morgan Rogers kandi amazigari we yitwa kari karakina ku 10 nivyo Jude yari yagize ikibazo c'imvune Morgan yari kumwe na Declan Rice na Elliot Anderson hagati mu kibuga uno munsi naho bura kwiyumvira ngo Jude eske ikibanza cyo waragisubirana facile macange biragenda gute kuko Morgan Rogers akatanga vyiza biraza kuba nk'ibi vyari kwa Madrid mwana ko kwa Madrid nyuma y'ibagwa rya Jude twariyumviye ngo tactiquement Zabi Alonso n'ibindi eske azoroganya Jude c'est un grand joueur ashobora kuguha ivyo ushaka mu mpande zose akwije qualité zose très fort physiquement très fort tactiquement ushobora kumukishanga numero 8 numero 10 wanashima muri tactique za unaho muhengeka ku Rwanda ashobora gukinira mwiza ivyo bitsindo bitsindizo assist zitanga n'ibindi mugabo no munsi bivaye nico tushaka karatanga twese twavuga ngo bien sûr Jude garuka ariko abongereza batweretse ngo Morgan Rogers arahari garuka usabwa rero kuba mwiza exceptionnel ube Jude apana kuba Jude akina kubera yuko abantu bazoba kubera witwa Jude cyangwa uvuye kwa Real Madrid kubera kuvuye kwa Madrid oya abongereza banamenye ngo umunsi Jude byamwangi tushira duteguye Morgan Rogers abongereza bamenye ngo umunsi vyanse Phil Foden turamufise duvise Bukayo Saka Elliot Anderson ni mwiza uno munsi wera ko Jordan Anderson nk'umusaza muri equipe ya Brentford arikagiye amahirwe yo kugaruka nico gituma se garantie ngana gute muri equipe nico gituma navuze ngo uburyo Thomas Tuchel ashobora kuvyaza umusaruro vyasanze vyubatse akarara abantu bose baragafise kwa Chelsea the Blues uno munsi Mason Mount Suara Lampard Mason Mount n'umugabo yitwa Thomas Tuchel Jorginho mwiza yabayeho kwa Chelsea no Tuchel ubwiza bwa ngoro bwari buhasanzwe mugabo bwarabaye ameliore kuva Chelsea iri muri course ya Champions League ukumva ngo uno munsi mbega winjiye mu bongereza uri capable kubwira bamwe bakina kwa Real Madrid no kwa Barcelona no kwa Bayern na ticara kandi giye gukina na equipe nkuru abo fisuri ndabatuma kandi barampereza umusaruro nitugomba kwitega rero byinshi muri uno mugabo yitwa Thomas Tuchel bivanye n'abakinya afise nawe n'ubushobozi afise kuko je uno munsi abongereza abantu bataraba English Premier League umuntu ataraba umwana yitwa Morgan Rogers
umenye ko Rogers umuntu ataraba guterekamo Morgan Gibbs White nawe nyene umuntu ataraba umwana yitwa Elliot Anderson ari mu kibanza yisangije muri equipe nationale muri kano kanya niwe nimero 8 abongereza bafise kuko Declan Rice ntavyo kuzosubira kubrikora ngo akina bakasere babiri hano Declan Rice n'umukazere umugabo witwa Elliot Anderson kumwe ku nimero 8 imbere yabo swat Jude Bellingham ivanye na performance yagize uwo munsi Chibura umwana yitwa Morgan Rogers Chibura umwana yitwa Morgan Gibbs White Chibure Corey Germain Parma mu gihe bagiye mu gikombe cy'isi bamufise Chibure umwana yitwa Foden elema zirenga zitanu kuri poste yitwa nimero 10 meme na Eberechi ashobora kwakira zishobora kuguhereza umusaruro wose wifuza mu rukino hari Anthony Gordon ari convoke Gordon agomba kuba ari convoke agasangira umwanya na Rashford hano hantu equipe y'abongereza noneho abonye yamaze kuba garukana umugabo yitwa John Stones muri squad yiwe Gordon ntabwo ari convoke ariko ntari convoke muri no treva ariko turazi ngo Gordon n'umukinyi wa equipe nationale ahora of course uno munsi ku nimero 8 abongereza bafite Elliot Anderson na Adam Wharton aba nibo bakinjemo bariko baragwanira Wharton nawe ubwiwe ni mwiza mugabo n'uwanotinga umwana wa Nottingham Forest yaraduze yerekana ni viteye ubwoba no munsi niwe mukinyi mwiza hari jewe equipe nationale y'abongereza baraje mu gikombe cy'isi mvuga ngo igiye gutanga akazi kanerekeza kurondera igikombe gusumba kuza kunaniza zaje kukirondera biraryoshe kugira umumenyereza w'ijambo ariko kandi ataba no kuri influence yo abantu bari kuri abakinyi batunze bakinira equipe zicange ziriya nuza uno musi kwa Thomas Tuchel ntukiza ngo kwera bitwa Rashford abantu bari kuri screen za ari Mr Mike twatunze abakinyi baza kwera ko avuye kwa Manchester United kuri bien sûr Southgate ndemera ko harawe equipe yayisanze hari naho touch yatumye equipe igera mugabo urabona ngo abongereza bari bageze kuri nibivuga ngo equipe nziza turi nayo dukena mumenyereza ivyazo umusaruro nico Tuchel ubundi bamuze abantu barabona umwana w'abongereza kino de soit personne ntaguhemukira umutume kwa Arsenal umutume uyu ni umukinyi equipe nationale y'abongereza ifise amahurira kuri poste ukavuga ngo ndagowe kibazo kimwe gusa mabaza kubongereza tukomeze twinjire muri makuru turaza kuri deba abantu batoye ariko turacafise isaha yose mu kanya tubigaruka ko tumaze kumva isaha duhabwa na Bubet Bubet irabamenyesha isaha ni isaha 2 z'ijoro menya urugero rw'amahirwe yawe uciye kuri wezi3 akaburungu Bubet akaburungu BI Bubet utsinze uraronka utsinze uraronka sho ni kivugo cishiramwe rikomeye cyane mu bijanye no gutigira mu gihugu cy'u Burundi gitwa Bubet harabona rero byabaze ngo iyo tutari mu nkino amashampiyona ngo nta ngo muri Bubet ntibatigise inkino nizi hari no n'abafaransa batigiye kubongereza n'abari muri vacances batigiye ku munsi weje n'abari muri vacances abakinyi Bubet igome guhereza umufungo batigiye kuri za Norvege Bubet mu kwikoresha ufronda West atakubona ngo Bubet akabona ngo BI kuri Google Chrome yabo ama ugateresha application yabo ingeze bikagenda neza cyane ugatanga gutigira ku nkino zigiye zitandukanye muri Bubet birumvikana ko rero bagufasha byinshi bigiye bitandukanye muri Bubet code parrainage ni PJFM mu gihe maze kongira Jean Marate abantu bose bagize depokiri yagihe bitari ko birakunda ati kibazo nicacabire muri Bubet cyara handi mu ndishira mu basanzwe bakorana ati rica namaze ko gitora umuti abantu bashobora kubona amafaranga yabataka bazo nakibi nuko rero Bubet babananye bagufasha rero kugira ibihe vyiza muri weekend ushobora gutangura weekend ata kantu ufise ko muri weekend yamara uyu wa gatanu ugaca muri Bubet ibintu bikagenda neza cyane ariko nimba hari umuntu ashobora kubona Norvege igiye gukina ntagura igitsindo ca harandi nimba bana France igiye gukina ntugura igitsindo ca Kylian Mbappe ukabona abongereza bagiye gukina ntugura icasaka uri mu ruhombo nuko rero muri Bubet ariko dukomeze kubutsa yuko buri kibanza ciza cyo guteramira muri Asiatique hari ya hamande mu guseka ivuga ngo abongereza bo araba favorite ku gikombe c'isi dushingiye ku vy'umugabo witwa Thomas Tuchel atwereka niba araba favorite bo araba favorite ku bice bingahe kwijana uvuze aba favori bwa mbere jewe ndabifatira kuri effective nziza irimo impano zidasanzwe nkaza kumenyereza mwiza aho kandi igihugu gifise uburyo gishobora gushira mu mupira w'amaguru birumvikana ko abongereza no munsi nta nishobora kuvuga ngo equipe yabo yananiwe kubaka projet n'ibindi bigiye bitandukanye ngo bananiwe kwitegura ngo barabuze uburyo ku rugero sinibaza ko ku isi hariho equipe zitatu canke zine
zo kwitegura zikoresheje uburyo bwinshi gusumba igihugu cy'ubwongereza bivuze ngo abongereza bafite buri kimwe cyose kandi bari supresiyo kuko barazi ko ino generation nayo bazamana navuga ko n'abafavori mugabo hagaca haza akantu kamwe gashobora gutuma ndabagira abafavori nk'abakabiri cyangwa abagatatu mfatiye kuri ekipe zitwa yuko ziheruka kwitwarira ibikombe vya vuba kuko buri igikombe heruka kugitwara ubu uri motive umaze kumenya uburyo gitwagwa kugitwara ijyambere kiba ari ikibazo nk'uko Luis Enrique yabivuze ati ko dutwaye icambere buriya Ligue des Champions ya kabiri cyangwa ya gatatu biroroshe ashobora kuba atari wazona yitwara mugabo ubundi umenyereza azoza kwa Paris baramwubakira projet ashobora kuzotwara Ligue des Champions byoroshe gusumba uko iyi yambere yabavunye rero n'abongereza ndabona ngo biracabavunye kugira ngo batware igikombe cy'isi muri no generation nshasha ariko kandi igihe cyose tugifise ekipe nka Argentine yitwa yuko ibikombe vya Copa America biheruka yavyibitse ko n'icisi kacibikako mu gihe tugifise mwe murabona uburyo ekipe y'Abaespanyol iri motive nyuma yo gutwara igikombe ca Burayi menga bagarutse mu bintu vyabo batewe ubona mukinyi wari wese wo kwa Espagne yo gutsinda kubera motivation yishiramwe wenyine ubwiwe hirya yejo aganira n'abamenyesha makuru umugabo witwa Marcos Llorente bamutereye mayo ya equipe nationale yabo y'Abaespanyol arayimotereza ati wumva gute ati mota nk'iy'abantu bazoba champion ako kana Pedri Gonzalez ati mu mwaka uza ntatinya gutereka ku mbuga ati genekereza iriniri azo ari finale target n'igikombe iyo morale irahari wafata equipe de France finale zibira attention si ibintu bisanzwe z'igikombe cy'isi zikurikirana avec Kylian Mbappé ubona ngo niyo babuze batakaje bahitakaje ngo baramerita kuba bitwara rero abongereza nubwo bari beza basabwa kuba beza bakagira experience ntazizova na esprit yo kurondera igikombe ku rugero rurenze rwa Espagne ku rugero rurenze rwa Argentine ku rugero rurenze rw'Abafaransa kugira ngo bashobore kuba bagitwara nayo mpamvu vuga ngo n'abafavori mugabo ndabona nka piège ikomeye cyane Argentine imbere yabo ndabona nka piège ikomeye cyane Abafaransa imbere yabo ndabona nka piège ikomeye cyane Espagne kimwe navuga abongereza bagiye bo bafise equipe nziza gusumba iyo Argentine yatwaye mu gikombe cy'isi tuvyemeranye mugabo la solidarité iri hagati y'abana bakinyi bazogenda bameze gute bana bagiye bari solidaire nta mpamvu yotuma bahusha igikombe kuko nimbuzi ko ahantu Jude Bellingham vyamunani uzana Morgan Rogers nimbuzi ko ahantu Saka yanani uzana uriya mwana wa Chelsea Cole Palmer uri wese ushobora kumusha kuri nimbuzi ko ahantu hananiwe Marcus Rashford uzana Eberechi canke ukazana Gordon buri muntu wese muri na equipe y'abongereza guhera ku nimero imwogera ku 11 uno musa atawufise ikibanza gihoraho kiretse performance zizomuvugira iyi mentalite mu bayitwaye mu gikombe cy'isi na zino forme bari mu no munsi zizoba zabaye ameliore uko iminsi igenda iregera imbere abongereza bagende babiteke nukomeze ko equipe ya The Three Lions y'umugabo witwa Thomas Tuchel uyu mujyangi rero amenyereza equipe serukira gihugu ya Bongereza nukomeze ivyo indwi kundwi